Hello nshuti bakunzi mubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri Amipro Show257 twizere ko mumeze neza aho muri hose. Rosi presenter kuri micro ndakuramutse neza nkuko natanguye ndakuramutsa hama ndakwibutse wowe tari bwa kuri subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere zaronka ibikorwa byacu uko bukiye ko bwije utibagiye gukora like canke dislike share ku bandi kugira ngo nabo birabire ivyiza uri kuri irabira canke uhejeje kuraba utibagiye kandi gukora kugira comment ku vyuzo wabonye kugira ngo haba ico dukosora tukikosore haba kudushimira kudutera intege ubikore byose urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane biba bikenewe. Ku rundi ruhande Rosi presenter anagerageje kuzanira umwigeme ariko arakora muri no game ya Buja Flavor mu muziki ndundi. Umwigeme afise indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye aho ndavuga indirimbo ariko gusohora ariyo yitwa Ngirente ni Dani Ange abikora neza mu bigeme dufise hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka ngire ko ndanamuramutsa kugira ngo tumenye byinshi kuri we hama aheze anidondore nk'umuririmbyi uko bigenda neza uraza kuvyumva hano. Ndakuramutse nani ndabaramukije. Umeze neza? Meze neza cyane. Reka mvuye ko twenga neza. Urakoze cyane. Hama umuririmbyi kazi nkuko babivuga nka Dani Ange. Mbega Dani Ange ni izina wahawe n'abavyeyi canke n'iryo warinze kuyiha kubera ko wagiye mu muziki canke ho harimo ayandi mazina? Oya, Dani Ange harimo amazina yanje mugabo siga abavyeyi banyise ngiye n'izina nkoresha muri musique ariko abavyeyi banyise Ange Daniela. Ego. Yes, ndakuzije nk'umuririmbyi afise indirimbo zigira kuri 5 ndetse n'indirimbo herukirako n'indirimbo yiswe ngo Ngirente ariko kumbure bakora twumva ko n'umanya bakavuga ati uwo muririmbyi je kuganje ko ntaramumenya je no mumenya gute neza na neza uwo muntu yeba kubonye ijyambere canka byumvise ijyambere nka Dani Ange yo kumenya gute? Dani Ange n'umuririmbyi kazi umurundi kazi nkaba nkora indirimbo ndamaze gusohora indirimbo 5 nkuko babivuze. Nibaza yuko ivyonke kuba ndabivuze uko hariho benshi baca batangura kubitahura kubera ko sanze ufite abantu bankurikirana cyane siyo ku marezo social. Izina Dani Ange nibaza yuko hariho abatari bake basanzwe barizi. Yes, hajya Dani Ange yatanguye umuziki ryari? Natanguye muri 2019. Ego. Indirimbo ya mbere warukumbuwe. Indirimbo warukumbuwe warigeze kuba ugira ikibazo ku mukunzi wawe hamuheze umubwira yuko yarakumbuwe kubera ko yaragiye kure yawe? Ego ivyo vyarashitse byarabayeho ama sinovuga yuko ari ivyo byatumye nsohora iyo ndirimbo mugabo novuga yuko naravyanditse kubera ko nari numva yuko ivyo bintu biba mu buzima bwa misi yose kandi nanje byarambayeko. Ego Chitamo gukora indirimbo warukumbuwe umuziki watangiye mu mwaka wa 2019 gutangwa kuja mu kintu urabanza ukimvira ukuntu ukijamwo ndetse hari n'ibintu ugenda uracamwo kugira ngo ico kintu kinakunde ibintu byagibira kugora gitangura kwimvira kugiye mu muziki nibi? Ikintu cyambere cangoye natangura kwiyumvira ukungene abantu bazovyakira abavyeyi banje canke famille nkatangura kumva ubwoba yuko bazava bavyakira nabi. Ego. Yes, rero umaze kwimvira nkuko uraheze urabijamwo umaze kubijamwo wabonye feedback imeze gute uhereye ku bavyeyi nyene nkuko babivuze na famille yose muri rusange? Nitangura kuvyiyumvira sinaciye ndabijamwo ubwo nyene narabanje ndabibwira abavyeyi banje ndabategura hama bararindira yuko ico gihe kigera ko nja muri studio. Maze kuja muri studio nabonye bavyakiriye neza cyane kuko baranteye intege barambwira ati bandanya kuko baci basanga nabikoze neza gusumba uko bavyifuza. Ego. Hari abavyeyi biyumvira ko umwana wabo w'umwigeme agiye mu by'umuziki kumbura bagiye mu bintu bibi bakimvira ko agiye gutakaza imico n'akaranga nkuko bari basanzwe bamuzi ko bari basanzwe bamuzi. We ntivyigeze biba ku bavyeyi? Oya, kubera ko nari nabanje kubibabwira imbere y'igihe kandi nta n'ibintu bibi baba bari banzi ko ubwa mbere byatumye rero banyizera baravuga ati ko tubonye atanguye neza reka tumufate mu mugongo tumushigikire n'ahandi azohashika. Nivyo abavyeyi benshi baravyumvira mugabo sivyo novuga ko atari ivyo. Umuntu agiye mu muziki abafise ikintu agiye guhigayo ariko ntiboca bimvira yuko abana bose bagiye mu muziki baba bagiye kugira ingeso mbi. Yes, kubwa Dani Ange kuri no mwanya nta collabo nimwe ufise muri zo ndirimbo zawe uri gute witegura gute kugira ngo mu mwaka wa 2021 kubera ko mu mwaka wa 2019 no mwaka wa 2020 ntaco wakoze kinini uretse ko wagira aririmba gusa bisanzwe kuri no mwanya rero ugiye gutegura gute umuziki wawe? Muri zo ndirimbo 5 harimo indirimbo imwe ariko collabo nakoranye na King Plata gusa muri umwaka wa 2021 baza ko nzokora amakorabo menshi. Numva ico kintu cyambere nzoshira imbere hanyuma nkore n'ibindi bikorwa byinshi cyane ntashoboye gukora muri 2020 no muri 2019. Ego.
abigeme ahanini iyo bari mu muziki ibiyumvira cyane gukora collabo n'abahungu kubwa ho hariho umwigeme wifuza gukorana nawe collabo nimba umwifuza yo barinde kumbure nimba usanzwe ufise n'uwo usanzwe ukunda muri game ya Buja Flavor nk'umwigeme nkawe iyo barinde hari abakobwa benshi shaka collabo kandi novuga mu Burundi turafite abakobwa benshi bazi kuririmba rero mu baje nagize amahirwe yo kumenya harimo abenshi batandukanye mvuga ati ubu muntu turirimbanye ndumva ko bahita kuri ico canke ndumva ko ijwi giwiwe rivanganye n'igiwanje vyogenda neza hariho ba Shani Queen ba Esther ba Miserika ba Mokenzi bose ndumva yuko abo bose hagize umwe ndonka muri abo canke nkabaronka bose ko vyo bari ibintu vyiza cyane yego muri abo bose dondaguye kumbure hoba harimwo abo musanzwe munavugana canke abo woba umaze kubwira yuko ico kintu kizova kiba hariho benshi turavugana mugabo nta sinovuga yuko tumaze gupanga collabo n'umuntu umwe muri abo mugabo hariho uwo maze kwegera ndamubwira ati je ndashaka collabo yanje nawe ariko niturabishira mu ngiro yego Yesu umwigeme rero wamaze kuja mu muziki uragiye mu muziki muhira baragushigikiye ati genda mwana ukore neza kugira ngo utere imbere mu byo ba wifuza ivye kuja muri studio ni indirimbo uheruka gusohora muri Bantu Boy wanashaka mu gihe tuzi ko ari imwe mu studio akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi anazimvye wanashaka ariko Dani Ange waragiyeyo urasohora indirimbo imeze neza ariyo twise wise ingirente akanoti koko kuja muri studio bigenda gute muhira inyuma yuko bagushigikiye mu kukubwira ku majambo no kuguhanura hoho hari ico bagenda baragufasha nk'inguvu muri umuziki wawe novuga kubijanye na studio nkuko nabivuze ndamaze kugira indirimbo 5 izo ndirimbo 5 birazi yuko umuntu wese agiye muri studio atanga amahera nanje nararishe ariko nkuko navuze ko abavyeyi banshigikira abavyeyi baranshigikira hama nanje nkakora uko nshoboye tukavanga hama nkashobora kuja muri studio ariko harashobora no kuza nk'umufana akakubwira ati je kubera ko waririmbye neza naryohewe ndemeye kuri indirimbo canke ndafise ikintu no guterera ivyo byose ni ibintu byagiye biraba kandi nubu bibandanya kuba hama nkashobora kuja muri studio yego uravuze yuko wari umufana ashobora kuza akakuriha indirimbo uwo mufana yoba yarabikoze canke nimba vyabaye ryari mwahuriyeho uwo mufana kugira ngo anashime ibikorwa vyawe aheza gufasha kuriha indirimbo iyo ndirimbo bagufashije nayo nyene yari iyi uwo mufana si niyo wishima ko no muvugira ngaha mugabo arahari kandi cyo sisi ko ni interview azoyiraba yarabikoze kandi indirimbo nawe nyene ntawe novuga mugabo byarabaye ego nakundi wanse kuvuga izina ryiwe wanse kuvuga n'indirimbo yariyo mwahuriye kugira ngo ashime igikorwa cawe aheza avuga ati ngiye kuriha indirimbo ikurikira navuga yuko n'umuntu yatanguye kunkurikira kuva ku ndirimbo yanje ya mbere kandi yaranzi ntaranaja no muri studio akamba rero yumva ndiko ndaririmba nko muhira canke akabona ibintu postinga kuri Facebook ku marezo social akavuga ati ndashaka kubona wagiye muri studio usohora indirimbo ririmbe maze rero kuririmba kuja muri studio rimwe canke kabiri yumva yene ndamushikiye nkaho yashaka aravuga ati je vraiment ndiyemeje gukora indirimbo yese kare tumenye Dani Ange inyuma yo imbere yuko uja muri studio urumva warimviye kuntu bigiyemwo abavye baragufasha murabivuga nuco bijamwo neza baragushikira okay urugendo rwagiye rugenda gute byagiye birakorohera kugira ngo utegure n'indirimbo ukuntu ugiye kuzikora canke wari ufise na team isi yo kugufasha ukuntu utegeza gukora ibikorwa vyawe navuga yuko umuntu yashaka ikintu bien sûr nta kintu nakimwe woshika ko atamuntu numwe yagufashije ivyo ntivyo kunda hariho abantu bamwe nyene bagenda baragutera intege abandi bakakwereka inzira ikwiye gucamwo rero novuga ko narose abantu benshi banyitaho barafasha kuva ntangura umuziki gushika n'ubu ibigoye ntivyabuze mugabo ivyo byose nashoboye kubicamwo canke kubirengana ubu ngene ndi Dani Ange wo kuri no saha kandi naho habayeho ibintu bigoye haba kuja muri studio canke ibindi bintu vyose vyo byarabaye nashoboye guparvena gusohora izo ndirimbo 5 kandi ndazi yuko n'ibindi bigoye bigiye kuza imbere mugabo sintegura guheba umuziki ahubwo nzobandanya kuko nta kintu nakimwe umuntu aronka ataruhiye yego Dani Ange mu ndirimbo 6 utihenze umenga nta video iriyo utegekanya gukora video ryari video ni muri umwaka nyene wa 2021 navyo biri mu ma projet mfise kuba ntashoboye gukora video mu myaka 2 yari heze nkora umuziki ubu nibaza ko muri umwaka wa 2021 ngiye gutangura gukora ama clip ikintu kinyamukuru cyo cyaratumye udasohora video mu myaka 2 wari kurasohora indirimbo imyaka 2 udasohora indirimbo uri muririmbyi mu gihe tuzi ko kuri no mwanya iterambere ry'umuziki ni video isohokana na audio biri kumwe ariko Dani Ange imyaka 2 usohora indirimbo zitagira video ubaza ko ari ikintu nyamukuru ikiye cabitumye ikintu nyamukuru ni bwa burya iyo uri kurakora ikintu birasaba yuko uba ufise navuga
uburyo buhagije kugira ivyo bintu byose ushobore kubikora. Novuga yuko nanje rero uburyo ntibwankundiye kugira ngo ushobore gukora ama video nkuko nari ndavyifuza, kandi n'ubu novuga yuko ntashikana nyene nshaka kugira ngo ivyo nshoboye ivyo nshaka byose mugabo ndabizi yuko umwaka wa 2021 abakunzi banje bazobona ama video. Yego. Yesu urabiye kuki kugira ngo ubone yuko mu mwaka wa 2021 tukiri mu kwezi kwa mbere ushobora kuba usohora ama video menshi canke woba ufise abantu maze kuvugana yuko bagiye kubigufashamo? Ya abantu bazofasha barahari kandi nanje ndumva yuko ngiye gushiramwo inguvu zose ntarashiramo kugira ngo abafana banje baryoherwe. Yego. Yes, abigeme mu Burundi dufise benshi bafise amazina wanashaka komeye muri ino game ya Buja Flavor, nawe nko kuraza neza werekana yuko ufise ishaka ndetse ushamwe n'inguvu nyinshi. Umuziki w'abigeme hano mu gihugu ubona gute? Abarundi kazi barahari bashoboye no kuririmba kandi baririmba neza. Hariho benshi bariko barakora nyene kugira umuziki utera imbere, hariho n'abakoze bashitse imbere. Natwe rero urumva hariho nk'abo twaje dukurikira, natwe hariho abari inyuma yacu bariko baraza badukurikira. Ni ukuvuga hariho ama generation mashasha ariko araza, hariho abatanguye barashoboye kandi n'abariko baraza ubu barashoboye. Ahubwo gusa turasaba umuntu wese yogira ico ashobora guterera umuziki w'abarundi kazi kugira utera imbere kuko yoterera kugira ngo natwe dushobore kugera ku rugero abahungu bagezeho kuko tugerageje kubira turabona neza yuko abakobwa turi inyuma y'abahungu. Yego. Abigeme ni bake mu muziki Burundi, abasore canke abahungu nibo benshi. Nawe ugiye mu bigeme bariko barakora neza muri no muziki, utaraja mu byo muziki ho wakunda gukurikirana cyane imiziki ubone kuko kugira ngo uje mu kintu nuko ubusanzwe gukurikirana wari usanzwe gukurikirana nde? Narakurikirana abahungu benshi cyane kuko abahungu nibo bagaragara cyane, ba Big Fizo, ba Roriro, n'abandi benshi cyane ba T-Max. Abo bose n'abantu nakurikirana kuva kera. Mu bakobwa naho narabona Natasha, Shani Queen, ba Riziki nabo bari mu bantu bagaragara cyane. Novuga igihe je nayo mfise yo inspiration yo kuja mu muziki, abo nibo bantu benshi nakunda kumva cyane cyane kubona cyane. Mbega ho nubwo badondaguye umwe canke babiri muri abo udondaguye ubusanzwe uvuga ati je naka ndashima ibikorwa vyiwe hamwe no bankawe no banteye imbere? Novuga bose baracariko barakora, anje umengo nabashaka gushika ahantu hagufi cyane. Ndashaka guca aho baciye kugira ngo shika aho bageze kandi naho bageze nanize ndaharenge. Ego. Yes, Ange rero urumva ko ushaka gushika kure hashoboka ndetse ukarenga hajya abandi bari. Yamaze gushika Ange agahamagara umuririmbyi mugenzi wo mwigeme akamwicara ikamubwira ikintu akeneye gukora mu muziki cyangwa akamubaza inzira ashobora guca kugira ngo atere imbere. Ibyo birashika je ndakunda kubaza cyane canke novuga ndakunda kwegereza abantu dusangiye ikintu canke dusangiye akazi. Ndashobora kwegera umuririmbyi kazi nkanje canke umuririmbyi yaba umuhungu canke umukobwa nkamubwira ati nyereka inzira cyangwa kugira nshike kuri ikintu washitseko canke kugira ngo shike kuri ikintu shaka gushikako. Ivyo nyane ibintu byafashije kandi gushika n'ubu hariho benshi bagiye barampanura nk'abakuru banje kugira ngo shike ngaha. Indirimbo iriko gusohora ni indirimbo yitwa Angirente. Tubwire ubutumwa buri muri Ngirente. Ngirente nayikoze nishize mu kibanza cy'umukobwa. Uri umukobwa urashobora gukunda umuhungu mugabo bikanga kubimubwira. Mutwe turi ngaha mu Burundi hariho novuga imico canke imigenzo tuba twarakuranye, ukumva umengo uri umukobwa ugiye kugira umuhungu ngo uramukunda, umengo uba wambaye ibara cyangwa ukumva umengo byo babiteye isoni. Rero nanje naririmbye yuko naye nakunze umuntu hama biranka yuko ndabimubwira, nkunda umuhungu biranka ko ndabimubwira kubera ko hariho ibintu vyandeze canke hariho ivyo nasanze biri mu Burundi navukiyemwo bigatuma rero numva yuko ico kintu ataco namubwira. Yes, ivyo ni bimwe mu majambo ari mu ndirimbo yawe. Nivyo birazwi yuko umuririmbyi aririmba indirimbo kubera ko abashaka abantu bayigira ko vyinshi. Kubwa Ange bamaze gushika yiyumvira ko akunze umuhungu akamubwira. Sinakunda umuhungu ngo ndabimubwire. Oya. Kuki uba wamukunze nawe mu gihe we kubwiye batababizi ko mukunda ugira ngo baze kubikubwira? Kubera ko ndi umurundi kazi nanje iyo mico irandaba kandi burya ikintu twakuze twumva biragoye kugira tugihindure. Nimba we no ndagukunda twicaranye ngaha sinakubwira ngo ndagukunda. Oya ijo ntivyo ukunda. Cyo bigenza gute? Oya je no vyigumizamwe. Utanangwe najo nza kukubwira. Erega ari usanga je ntari ndabishaka. Ni wari no muvyimviro cyo. Nawe ubishaka kubera ko twamenyereye mu mico y'ikirundi ari ngombwa mu dutangura naho cyo ntangura mu gihe rero utavyo bahutse nanjye urumva sinovyo bahuka.
Yes uko niko bimeze ni Dani Ange umuririmvyikazi w'umurundi akiza muri game kuko imyaka 2 mu muziki urumva ko ariko aragenda amenya byinshi mu muziki akagenda amenya ndetse n'iterambere uko nagiye kurikora. Dani Ange kuno mwanya gerageza wibutse abariko dukurikirana account cyangwa social media bashobora gukurikirana ibikorwa vyawe kugira ngo ugukene aceko aheza arabe Dani Ange wariwe n'ibikorwa vyiwe. Kuri YouTube ni Dani Ange no kuri Facebook ni Dani Ange na Instagram ni Dani Ange. Ego. Inyuma ya Instagram, Facebook na YouTube nta bindi ukoresha? Oya ariko vuba ndatangura gukoresha Twitter mugabo sindatangura kuyikoresha. Ego. Abaririmbyi bakubona ama video twitege byinshi nkuko wabivuze muri no mwaka. Ego ndabibemereye. Ego. Yes abasanzwe bagufasha kuno mwanya babwira iki? No icambere ndabashimiye cyane umuntu wese yagize cyaterera kugira Dani Ange ari no munsi. Ndabasaba kandi yuko babikoze ubwa mbere basubire babikore basubire banshigikire. Nditeguye kandi ndabemereye yuko nzobakorera ibyiza bisumba ibyo bari banyitezeko. Ego. Dani Ange ari en couple? Ya. Kubera iki? Ni aragera. Imyaka ni mike? Oya si imyaka. Oya numva nta badeside. Kumbure wimvira yuko umaze kuja mu rukundo harugiye ukunda n'umuhungu atifuza ivy'umuziki atabikunda. Ivyo navyo birabaho izo ziri mu ntambamizi imwe duhura nazo urashobora gukunda umuhungu ugasanga ivyo bintu ntabikunda ukaraba guheba umuhungu cyangwa guheba umuziki byose ugasanga nyene ni ibintu bigoye cyane. Ego. None nubundi nubwo uvuze ati ntiharagera umunsi wabigiyemo ukavyimvira ko bigiyemo ugahura n'umuhungu agukunda mugakunda ariko yamara gushikana mu nzu akavuga yuko atabishimye uzohizo bihebe mugiye mumukiri mu rukundo atigeze akoreka yuko atabikeneye. Oya nibaza ko tuzovyumvikana imbere y'igihe. Mu gihe azobimva ko azobimbuza tumaze kugira mariage cyangwa tumaze kubana yoshaka bimbuza hakiri kare shate nkahitamwe kujana nawe cyangwa nkahitamwe guheba umuziki. Reka ndakubaza akabazo kamwe hari gihe usanga umuntu ari mu rukundo na mugenzi we ugasanga muri ko murakundana muri ko muyaga byinshi muyageze byinshi umuziki kabona ko wewe kubwiwe kwanza aragukunda cyane kugutakaza n'ikibazo akabona ko umuziki urawukunda cyane cyangwa icya kintu ukora uragikunda cyane bikamwangira yuko yo kugira ico kintu gihe kubera ko azi ko ushobora kumuheba akemera gakora ivyo agakonsoma amafaranga akagutwara kuri za mariage mukagira ubugeni bidasanzwe umaze gushika mu nzu urumva ko kugira mutandukana cyaba divorce umuziki ureme ushobora kuwuheba kugira ngo mugumane n'umugabo cyangwa ushobora gukora divorce kugira ngo ugume mu muziki. Sino gira divorce kubera umuziki. Oya nibaza ko ico gito dutandukanye. Umuziki uzobuheba. Oya sinzobuheba. Mugihe orazi niyo ushobora kuvuga ngo okay ngo kubera ngo twamaze kubana agaca avuga ngo dutandukana kubera umuziki wabaye ikindi kintu cyabaye gisumba umuziki cyangwa yo baye avuga ngo mutandukane avuga ati wo muziki reka uyihozeje ntibinyohera bivanye n'ukuntu usanga hanini mu muziki umuntu yumvira byinshi amaze kubona mugenzo kuri show akarorero ugwize collab n'umuhungu uraze ko hari indirimbo usanga ziba zisaba ko mutamba muri kuri show ugasanga reaction murimwo mu gutamba we ntibimujyohera n'ubwo abona yuko arakazi muri video kujya kuntu usanga ujya muhungu agira actinga muri video ugasanga ntibimujyoheye ibyo nivyo bimwe bituma umuhungu yumva nabi. Nanje nibaza ko mugihe yo bayimeti ndatwaye umukobwa aririmba ndatwaye umuririmvyikazi yo bayiteguye kuzobona ivyo bintu byose bizoba muri uwo muziki kandi mugihe wayumva yuko hariho ibintu afise kamakenga yombwiye ati tubihebe hakiri kare canke akavuga ati okay reka ndagutwara ko uwo muziki mugabo uzogendera ku makondisiyo yanaye navyo nyene birakunda. Reka ndagushimira Dani Ange hama ahubwo mu kurangiza imbere ko ndanagushimira banashaka duha kapela ku ndirimbo yerukira ko ariyo yitwa Ngirente akapela kuri verse ya mbere haheze imyaka irenga 5 jewe nawe tugendana nk'abagenzi ubucuti bwacu bwahinduye intumbero kugeza naho nsigaye ndanagutinya ariko iri muri je nifuza kukubwira yamara ndagufata nk'umuntu adasanzwe mbega yemwe nice n'ijambo canke nice n'uwo ndaribwiye. Yes voice ni nziza ijwi ni ryiza hari akantu niryamara gukogwa n'ikibazo niteguye ko rigyoha gusumba uko muri ko muragyumva ubu mu misi zaho urumva nyene bizoba ibintu by'amavuta.
Reka ndagushimire Dani Ange hama ndanakwifurize gutera imbere muri mwaka wa 2021 bitandukanye n'ukuntu wakoze mu mwaka wa 2019 ndetse no mu mwaka wa 2020. Nanje ndabashimiye cyane kandi murakoze kunyifuza iterambere. Merci beaucoup. Akajambo kamwe iyi ni Amipro Show257 canke Amipro Show257 abariko badukurikirana nabo babwiye ngo iki? Abantu bakurikirana Amipro Show257 ndabatumiye gukurikirana cyane ibiganiro bica kuri no TV, hanyuma mugire j'aime na commentaire muna partage, nzoba mugize neza. Ego. Hama kandi abagerageza gukurikirana account ya YouTube kugira ngo ugire iterambere ridasanzwe kuri account ya YouTube yitwa Dani Ange babwiye iki? Babandanye bagira sabone kugira ngo ibikorwa ngiye gukora no mwaka ntibize bibacike kandi babandanye bana partage ibisanzwe biriko. Ego. Yes, yari Rosi presenta kuri micro ini Amipro Show257 canke Amipro Show257 ndagusezere ndakwibutse kandi uwo ni Dani Ange umwigeme twari kumwe muri kino kiganiro cy'uno munsi umuririmbyi afise indirimbo umuririmbyi kaza afise indirimbo zigera kuri 5 yatanguye mu mwaka wa 2019 nkuko yabivuze muri kino kiganiro hama ndagutume kandi nkuko yabisabye nawe uje kuri account yiwe ya YouTube hama uheze kuri subscribe kugira ngo byose bigende neza hama ugerageze gukurikirana ibikorwa vyiwe kuri Amipro Show257 naho nyine ugerageze gukora subscribe kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazaronka ibikorwa byacu tibagiye gukora share ku bandi ndetse na like cyangwa dislike comment ku byo wabonye kugira ngo byose haba icyo dukosora cyangwa haba kudushimira haba kudutera intege byose urumva ko ari ibintu biba bikenewe byose urumva ko ari ibintu bizoba bimeze neza cyane ni Rosi presenta ndakubwira ati bye bye duhure mu kindi kiganiro gikurikira.